Ndi n'iteka ntangere uyu munsi wo kumurika kino gitabo maze igihe ndiko ndategura. Ni igitabo kivuga ku mateka y'Abarundi, ay'Abanyarwanda, aya Uganda, aya Tanzania ndetse na Kongo y'ubuseruko muri rusange. Iki gitabo rero kikaba gifise izina gera w'ikinyoma wica muri kano karere k'ibiyaga binini. Nkaba rero nejereje no kubona iki gitabo ndagishiza ahabona muri uku kwezi kwa Ruheshi mwaka wa 2023. Iki gitabo kikaba kirimwo ibintu byinshi cyane byari nkenerwa muri kino gihe, kuko abantu benshi twarabeshwe, turemera, hanyuma turiyakira, tubibamwo uko, tuba mu kinyoma, ntitwahaguruka ngo tukigwanye. Nibaza rero ko inyuma y'uko igitabo kibonetse, abatari bake bazokibona, tuzofatanya kugwanya iki kinyoma, kuko ikinyoma cica numugera nk'iyindi migera yose y'ingwara, nuko iyindi migera igeraho bakayivura cyangwa bakayitorera incanco. Cyane cyane rero umugera w'iki kinyoma wakoze ibara mu bihugu cyane cyane bibiri n'igice cy'igihugu ca Kongo. Akarorero, mu gihugu cyacu cy'u Burundi tumaze imyaka irenga 120 kuva abakoroni bahashitse, baraduhinduriye amateka, batwigisha yuko dutandukanye Abarundi, ko harimwe Abahutu, Abatutsi n'Abatwa nk'ubwoko. Ariko iyo tuvuze Abatutsi canke Abahutu canke Abatwa, mu karanga ka kera imbere y'umuzo w'abakoroni ntibisobanura ubwoko, nk'uko nabivuze mu gitabo nasoye mu mwaka uheze kivuga kuri kahise ku Burundi kanyegejwe, nerekana ko ubwoko bw'Abahutu butabaho, ko bwagiye kusa nkaho bwigishwa mu ntumbero yo kubashyira hamwe kuko bakenye, kugira ngo bashobore kuduza ubutunzi. Mu gihe cy'intwaro ya Kilimarugwe, umwami yitwa Kilimarugwe w'u Rwanda wa Gasabo. Muri make u Rwanda n'u Burundi na Kongo twahuye n'akaga gakomeye, kuko twaronse abakoroni nabo basanzwe bafite amacakubiri wabo, cyane cyane ndavuga ubukoroni bw'Ababirigi, kuko iwabo bafise ubwoko bubiri. Hanyuma baraje nabo baca barabikomeza, aho badupimye amazuru bavuga bati wowe uri ubwoko ubu nawe uri ubwoko ubu. Abavukana basangiye abavyeyi, umwe aba Umuhutu undi aba Umututsi, kandi atari byo. Hanyuma bamwe baja nago baremera, babivye rero rasizme ariyo macakubiri, hanyuma bivamwe ihonyabwoko. Mbere uyu munsi mu Burundi ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu mwaka w'1993 byaremejwe na Nations Unies. Iryo riri muri raporo yayo ya S/gashinze 1996 /gashinze 682 ryo kuwa 22 Nyandagaro muri uwo mwaka nyene wa 1996. Kugeza uyu munsi rikaba ritarahanwa, kandi ibihugu biva ko bifasha Burundi izo raporo barazifise, ariko ntacyo bibabwiye, kuko bishoboka ko bashobora kuba bafisemwo amaboko muri ivyo, cyane ko babaziza ubwoko, kandi ubwo bwoko babaziza bukaba bwazanywe nabo. Rero muri iki gitabo ndaberetse kuri chapitre ya mbere aho ububeshi bwatanguriye. Ni kera cyane, kuva inkuru zanditse mu gitabo Bibiliya batanguye kubesha kuri izo nkuru ziri ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya
nk'uko biboneka muri iki gitabo, kubera ko Bibiliya itubwira itongo rya Edeni. Itongo rya Edeni Imana ikavuga yuko yaritoranije mu isi yari ifise kugira ngo iryo tongo ishiremo umuntu wa mbere. Uwo muntu wa mbere imushize muri iryo tongo azoshobore kororoka, kugwira, abandi bantu bamukomoke ko ku isi. Ububeshi bwa mbere bwahereye ngaho. Ni ukuvuga ko kubesha ni icyaha kizana urupfu, ni icyaha gisamaza abantu bakitwara uko bishakiye, kandi byari bikwiye yuko nyabona bahunga icyaha bakavuga ukuri. Aha rero nobabwira ko uravye neza muri Bibiliya haravuga ko itongo rya Edeni Imana yarishizemo imigezi y'amazi ine n'ayandi mazi aririmwo yo kuvomera iryo tongo, kugira ngo iryo tongo ntirize ryigere ryuma, ntihaze habemo ubugaragwa. Rero uravye uruzi rwa mbere rwitwa Pishoni, niko Bibiliya ibivuga. Uruzi rwa kabiri rukitwa Gihoni, uruzi rwa gatatu rukitwa Hedikeli, uruzi rwa kane rukitwa Efurate. Iyo rero tugiye muri kahise k'isi dusanga hari inzuzi zibiri dusanga muri Iraki na Iran, arizo Tigre na Efurate. Tigre nayo ikaba ari Hedikeli muri Bibiliya. Ico ni kinyoma ca mbere cyatanguye kubaho. Uyu munsi abantu basenga, hariho abakozi b'Imana babizi ariko ntihagire icyo bivuga kandi babizi. Uyu numugera mubi utuma abantu baba muri iryo tongo rya Edeni, kuko riracariho na bugingo n'ubu, badashobora kumenya aho bari n'amategeko yo kuhaba, kugira ngo birinde akaga kahuye na Adamu na Eva bari bayemwo bakagirukanwamwo. Aho rero ndavuga ko uruzi rwa mbere Bibiliya ivuga arigo Pishoni ruva mu itongo rya Edeni rukagenda ngo rugakikuza igihugu ca Havira, maze rugeze imbere rukigabanyamo kane. Ubwo ruzi rero nta nkeka arabandi bashakashatsi bamaze kuvuga, ari nanje ivyo nakoze nshingiye kuri Bibiliya, ncanke nshingiye ku bushakashatsi bwanje bwite, nuko ubwo ruzi ari Fleuve du Congo uyu munsi, nayo ikabikura amazi he ava amwe mu Burundi menshi, ayandi akava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Uravye amazi yisuka muri Tanganyika, hari ayava i Bukavu, i Buvira, mu Cibitoki, muri Bujumbura Rirare, muri Rumonge, muri Makamba, yose akisuka muri Laki Tanganyika akamanuka epfo akaja guhura n'amazi avuye muri Maragarazi, naho ni mu Burundi aho duhanira ubuyo na Tanzania yuno munsi ko kera murazi ko Tanzania itabaho, akamanuka nakaja muri Tanganyika, niyo aca yigaburamwo amazi agenda muri Rukuga. Rukuga ikaba Fleuve du Congo, akisuka muri Ocean Atlantique. Iyo Bibiliya ivuga neza ko ugo ruzi rukikuje Havira, kandi iyo Havira nayo canke ico gihugu kikaba kirimwo amabuye yizahabu, amabuye y'agaciro y'utubuyenge meza cyane. Ndibaza ko ku isi nta hantu henshi canke hoboneka hari amabuye y'agaciro, amabuye y'utubuyenge akomeye menshi nko muri Kongo y'uno munsi. Ariko wanashaka hari hakaba mbere hari no mu Burundi. Mu myaka iheze mwabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko habonetse ubwoko bw'amabuye bashobora gukoresha mu gucana umuyaga nkuba. Aho nta handi araboneka ku isi uretse muri Kongo. No kuvuga rero ugo ruzi rwa mbere Pishoni nugo amazi avahe mu Burundi agaca muri Kongo akajaho. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, abashakashatsi benshi baremeza yuko ari Nile y'uno munsi. Iyo Nile nayo ifata isoko mu Burundi mu Rutovu aho bita Ikizi, hanyuma rukisuka rukagenda rukaja muri Kigira, Kigira ikavyara Ruvyironza, Ruvyironza ikagenda igahura na Waga, bigaca bihinduka bikitwa Ruvubu, Ruvubu rukagenda
rugaca mu ntara z'uburaruko muri za Muyinga, rukagenda rugasohokera muri Muyinga, rukaja guhura n'Akagera. Amazi ava mu Rwanda amwe aba yavuye mu misozi yo muri ico gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ayo mazi nayo bimaze guhura n'Akagera bikagenda bikisuka muri Lake Victoria. Aho rero Bibiliya ibivuga neza yuko ubwo ruzi rwa kabiri rukikuje igihugu ca Kushe. Igihugu ca Kushe rero uyu munsi tugerageje kwerekana aho kiri, nukuvuga ko uhereye mu Rutovu kuri Gikizi, kuri Pyramide, ukagenda ugacaho ubwo ruzi navuze ruca, ukazungurukaho ruhura ruvuye mu Rwanda, ukagenda muri Lake Victoria, ubugize hafi igice cy'umuzingi, kandi uciye ugaruka uva kuri Lake Victoria aho uno munsi iri ku rubego rwa Tanzania, ugacuza werekeza kuri Source du Nil yo mu Rutovu, uja gusanga aho hagati na hagati n'ahantu hanini cyane, hanini gose, nico gihugu ca Kushe Bibiliya ivuga. Aho niho umuntu wa mbere Imana yamubumbiye ari we Adamu, ihamuhera umufasha imukuye mu rubavu ari we Eve, ariko baja kuhirukanwa kubera icyaha bakoze cyo kutumvira Imana. Kuvuga ko icyaha kizana urupfu, icyaha kizana guhunga, icyaha kizana amarira n'ingorane. Ibyo ndabigarukako. Ariko ugiye kuraba ikwiyimuka ryaciye riba kubera ko Adamu na Eva bakoze icyaha bakankumvira Imana, yarabirukanye muri iryo tongo barivamwo. Bibiliya itubwira yuko mu gice cya kabiri cy'itanguriro yuko yirukanye Adamu na Eva, yashizeho abakerubi mu burasirazuba bw'iryo tongo hirya y'igiti cy'ubugingo, bafise inkota zikarishe zaka umuriro kugira ngo Eva na Adamu badashobora gukora ikindi cyaha cyo kurya ku giti cy'ubugingo Imana yabujije ko bakirya. Hanyuma Adamu na Eva ibirukanye mu itongo, baciye bagenda baja hirya yaryo. Aho naho bajabutse uruzi rwa gatatu ariko navuze rwitwa Hiddekel, uno munsi rukaba rwitwa Tana, rukaba Bibiliya ivuga ko rwagabura itongo rya Edeni na Asuri, kandi urwo ruzi Tana uyu munsi rurahari muri Kenya. Rero Imana yabirukanye mu itongo bajabuka Tana, bagenda haruguru muri Ethiopia, bashitseyo kubera ubwenge bw'umuntu bwamyeho baca bahita Kushe. Iyo urondera ku buhinga bwa none canke iyo uvugana n'abantu batari bake bakubwira ko Kushe ari aho muri Ethiopia. Ariko ikibazo ncambaza umuntu, mbega yo Ethiopia gute kandi muri Ethiopia hari ubugaragu, kandi Imana itabesha iyivuze ibivuze. Amazi bakoresha muri Egiputa, amazi bakoresha hariya menshi kwava iwacu. Uruzi rwa kane rero nagomba kubabwira kugira ngo ndababwira aho itongo rya Edeni tuvuga ko rica, n'uruzi rwa kane ubwo bita muri Bibiliya Efurate, ariko uyu munsi rukaba ari Fleuve Zambezi. Ubwo ruri muri Zambia, ruva hafi muri Zambia y'amajepfo hegeranye na Kongo, rukagenda rugaca epfo muri Zambia, rukinjira muri Mozambique, rukisuka muri Ocean Indien. Ni nako uretse inzuzi zibiri, no kuvuga ugwa mbere nababwiye arigo Pishon wisuka muri Ocean Atlantique, ugwa kabiri arigo Nile wisuka muri Mer Mediterranee, ruciye mu bihugu kuri frontiere Rwanda, rukaja muri Tanzania, rugaca mu mazi, rugaha amazi Uganda, rugaha amazi Kenya, rukagenda muri Sudani yo hepfo, rukashika muri Egypt, nagwo ruja muri Mer Mediterranee. Nukuvuga ko izindi nzuzi zibiri ari Tana canke Fleuve Zambezi zose zisuka muri Ocean Indien. Aho rero nkavuga yuko ibihugu itongo rya Edeni wobirondereramwo ni igihugu cy'u Burundi ubwa mbere kirimo Kushe, n'igice ca Tanzania kigize Kushe, ndetse Tanzania yose, Uburundi bwose, Kongo igice tutazi aho kigera, Zambia, Mozambique, Malawi, ukaduga muri Uganda, mu Rwanda, igice ca Centrafrique, na Sudani ndetse na Kenya. Ivyo bihugu byose biri mu itongo rya Edeni.
aho rero nkabibutsa ikintu kimwe, asanga Adamu na Eva baracumuye bakankumvira Imana, Imana ikabirukana muri iryo tongo ishavuye uko. Niyo mpamvu uyu munsi muri bino bihugu abatubeshe tukicana amoko atabaho, tukicana, niyo mpamvu mubona baca bapfa bayerera bahunga atawugarura uyundi. Aho nta kindi bivako. Nkabwira abantu ba muri ibi bihugu yuko dukwiye kubavanura n'iki kinyoma, ahubwo n'abatubeshe tukababwira ko batubeshe bakabimenya, tukabateka ko badusaba ikigongo canke tukabashengeza tugashira ubwoba. Icya kabiri yuko abantu ba muri iri tongo tugomba kwitonda, tukareka gusesa amaraso, tukareka kutumvira Imana, kuko aho turi n'ahantu hejejwe n'Imana. Iyo ukoze ivyo byaha ntabwo ushobora kuhagirira amahoro. Nico gituma muri ibihugu nyene abaperezida bamwe bamwe barahunze, baraza ubuhungira ingene bumeze, ariko urabona cyo bibabwiye guhungisha abandi, nubwo akarero katabuze kabakora ku murango no mwijoro kugira ngo baronderera amahoro abanyagihugu barongoye, baronderera amahoro abanyafrika muri rusange, bitanga batiziganije, nubwo bene wabongera bakabagwanya. Ariko tugomba kubafatira ko akarorero byanka bikunda, tukagira ikirenge mu cabo, tugaharanira amahoro n'umutekano muri kano karere, kandi bizoshoboka. Aha rero nkavuga nti abatubeshe baribeshe, byaratevye ariko biramenyekanye. Nibaza yuko ata Murundi, ata Munyarwanda, ata muri ibi bihugu mvuze yokekeranye yuko Jardin d'Eden, itongo rya Edeni, riherereye muri ibi bihugu byacu. Atawokekeranya ko Kush iri muri kano karere kacu, atawokekeranya yuko Havira iri muri bino bihugu byacu. Mbere Havira yo harabashirako bakavuga bati Havira ni Uvira, Uvira ifatanye n'u Burundi, kandi Uvira iri mu Burundi, iraho badutwaye, kuko mu gihe cya colonization u Burundi n'u Rwanda babwometse kuri Kongo ku nguvu, hari habitanze barabiharanira, barabigwanira, barabizira, barapfa, basesa yabo maraso. Aho novuga nka Prince Ruviro na Mushirasoni n'abandi bari kumwe nabo, abo barapfuye bazize ivyo, banse kwemera kunyagwa, banka kwemera guhendwa, bafise ubwenge, barabiharanira. Dukwiye kugira ikirenge mu cabo, tukanka ko ikinyoma canka amayeri akoreshwa n'abantu tukayamenesha tukayanka. Nkavuga rero yuko hageze ko abantu baba muri kano karere bamenya yuko twese turi bamwe. Mu matohoza kandi nakoze agaragara muri iki gitabo naberetse, nuko ibi bihugu byacu bitanu, muri ibi bihugu by'u Burundi n'u Rwanda, Uganda, ubuseruko bwa Kongo na Tanzania, aho badutwaye mu Burundi, nagira ndababwire ko imiryango ya nkomoko y'abarundi bahaba, y'abantu bahaba bose basangiye igisekuru, uretse imiryango ibiri namenye ikomoka muri Afrika y'Epfo yaje mu gihe cyacaka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 800 baje gutera ubwami bw'u Burundi. Hanyuma ntari rugamba n'abamukomoka ko n'abarundi b'umutima barabagwanya, barabatsinda, barabafata, babagira imbohe, bamwe bagumaho. Abo rero hariho imiryango ibiri yagumyeho, biri mu gitabo akahise k'Uburundi kanyegejwe. Kuvuga ko abarundi bavuye mu Rwanda sivyo, kuko nta Rwanda rwariho, nta Burundi bwariho uko, kuko hariho akarere gatwagwa n'abantu basangiye umuryango, basangiye amaraso. Ako karere nako Buganda, n'u Burundi, ni Kongo y'ubuseruko, ni Tanzania yose, n'uwashaka na Kenya yose nubwo ntayivuzemwo, na Uganda. Kuko dusanga turavye ubushakashatsi nakoze mu banyenkore, imiryango yaho nasanze isa n'iy'abarundi, imiryango yo mu Rwanda isa n'iy'abarundi, imiryango y'abarundi isa n'iyo mu Rwanda, isa n'iyo mu buseruko bwa Kongo, isa n'iyo muri Tanzania. Muri iki gitabo muzosangamwo imiryango irenga 34 iboneka muri ibi bihugu uko nabivuze: u Burundi, u Rwanda, Uganda, ubuseruko bwa Kongo na Tanzania. Aho usanga hariho nk'imiryango iboneka mu bihugu bitanu, aho usanga imiryango iboneka mu bihugu 4 canke 3. Ariko n'ubushakashatsi nakoze, uwo bukora bwimbitse afise umwanya n'uburyo yoshobora kuronka amakuru arushaho, aho yoshobora gusanga iyo miryango iri ahantu hose. Ndabanka akarorero nk'umuryango w'ubwami bw'u Burundi ari bo Batare. Abatare bari mu Burundi, Abatare bari mu Rwanda, ku misozi irenga 3, mu midugudu irenga 3 aho baba. Abatare bari muri Kongo aho bita Masisi, bafite igice kinini cyane babamwo, ari benshi cyane.
abatare bari Bugande, abatare bari ahantu hose muri kano karere, muri Tanzania barimwo, no muri guverinoma barimwo ya Tanzania. Nukuvuga ko ako nakarorero kamwe. Aha rero nkaca ngirwa ko nkababwira abavuga ko tufise amoko, ndababeshuze, ndababwira ko hari imiryango nanone irenga 30 isangiye amazina, imiryango nkomoko y'Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa wisanga aho hose bayisangiye. Nkavuga nti asanga uyu munsi mu Rwanda haba y'Ababanda, hakaba y'Ababanda bose bakitwa Abatutsi, ni gute mu Burundi haba Ababanda b'Abahutu hakaba Ababanda b'Abatutsi? Nukubisha, baratubisha. Abo bantu uwo bakorera ADN yosanga ataco bapfana. Hari imiryango y'Abahutu yitiranwa n'imiryango y'Abaganwa, kuko Abaganwa bafise imiryango irenga 14 iyo nashoboye kumenya, ariko ni myinshi irengiyo. Nagira ndababwire yuko ikinyoma kigiye gukubitirwa hashashe. Tuzobandanya ibiganiro, tugira ibiganiro, tubivuge mu buryo burambuye bwagutse, dusobanurira abarundi abaribo baratubeshe nta bwoko buhari. Imiryango nkomoko turasaba muri kano karere kanatsinda. Uravye ubwami bwo muri kano karere, cyane cyane mu Buganda bw'uno munsi, hariho ubwami bwa Nkore, hakabaho ubwami bwa Buganda, hakabaho ubwami bwa Busoga, hakabaho ubwami bwa Toro na Bunyoro. Ubwami butanu bwo mu Buganda bwageze igihe butwagwa n'indimwe abakomoka kuri Sherezo Nkuba. Hanyuma aka karere kose, ibi bihugu dusangiye umuco, dusangiye amaraso, dusangiye ibisekuru. Nico gituma ubwami bw'u Burundi, ubwami bw'u Rwanda, ubwami bwa Tanzania, muri Tanzania buha yo hepfo niyo haruguru, ubwami bwose bwahabaye imbere y'ubwami ko buba bumwe imbere y'uko Burundi buhafata, bwose bwakomoka kwitwa Sherezo Nkuba. Mbere hakaba hariho n'imbyino usanga bavyina zihayagiza umuhungu canke umwami yatwaye Nkore yitwa Kirwa. Hariho imbyino nyinshi zivuga muri bino bihugu Kirwa rero bageze aho bamugereranya nuko ari region, akarere, kubera abamukomoka ko babaye ibirangirire mu gutwara ubwami bw'u Burundi bw'u Rwanda bwo muri aya majepfo hose. Nibuke ndababwire yuko abantu baba muri Mozambique, abantu baba Zambia, abantu baba muri Malawi, mumenye ko dusangiye amaraso nabo, kuko bamanutse bava haruguru, nkuko abambere baduze baja muri Ethiopia bakayita kusha Badamu na Eva birukanye mu itongo, abandi babaye hepfo bamanutse mu nyuma. Nkavuga rero yuko abakoroni baradukoreye ikibi, badupimye amazuru, badupima imitwe n'uburebure, badupima imisaya, bibananira gupima igihugu cacu. Ibihugu byacu ntibabipimye, Afrika yacu ntibayipimye, kuko uburyo babipimyemwo bakoresheje imetero. Kandi ibihugu byacu bifise imisozi, iyo misozi abantu bayibako bayikorera imirimo itandukanye. Ntibashobora gupima ibi bihugu canke Afrika bakoresheje imetero. Abo shaka gupima bokoresha uburyo bakoresheje bapima Swiss, kuko Swiss ntibakoresheje imetero nkuko bayikoresheje mu Bubiligi. Ababiligi rero canke ababikoze bari bafise intumbero. Mugabo mumenye ko ubwaguke bw'igihugu dufise bava ko 27 n'amajana kwadarato, atari byo batubeshe, sibyo baratubesha, nabo ntabyo bazi. Ibyo babara bipimye neza, ibyo bacu babipimye nabi. Nkababwira rero yuko ibijanye n'amoko twobisezerera ko bitabaho, tukabigira indahiro. Abarundi, Abanyarwanda baratubeshe, sibyo, kuko batubeshe ko twikukiye tutikukiye. Turatujana ngo twarikukiye, ahubwo duharanire kwikukira, twiteze imbere, kuko ntidushaka kwikukira, ntidushaka gutera n'imbere mu gihe hari amacakubiri y'amoko, mu gihe abantu tudasenyera ku mugozi umwe. Nibishoboka, nitwabiharanira tuzobishikako. Nkuko nanone dufise akarorero kabariko barabiharanira muri kano karere kacu, kandi ubona ko iterambere ryabo rigeze kure, udashobora kubakangisha imfashanyo, kuko naho yibima ubuzima burabandanya kandi bigakorwa nkuko bisanzwe. Igihugu cyacu rero cyaramaze guta umuco, kuko aho hambere hariho ibyakorwa, uko byakorwa bamaze kubihindura. Nk'akarorero uko ubwami bwakora, hariho demokrasi nziza
gusumba iri uyu munsi twazaniwe na bakavantara, kubera ko abami barabisikanya, abantu bagahana kabisa gahiye, umuntu akarara hashaka akagenda hashaka kandi bakamusasira. Uyu munsi mu Burundi intara imwe ivyirimye ntibigurisha mu zindi ntara, barabikuyeho. Ako nakamara amaza mu gihugu kimwe, ico ni kimwe. Ica kabiri, birateye ubwoba kubona constitution y'igihugu, ibwirizwa shingiro ry'igihugu ririmwo ivyo kuvangura amoko, bakavangwa abahutu abatutsi ngo baje mu myanya. Iyo ni racisme, ivyo bivyariho nyabwoko, nta terambere rishoboka ivyo bikirimwo. Mwa Barundi ni mwanke ko bababesha, muze duharanire kuba Barundi, hanyuma kore demokrasi ya kera twamanye, kubera ivyo batwambuye n'ivyo byari bifise agaciro. Uyu munsi twigisha abantu kubesha iyo dukora imihango, nko gusora, uko bakwa abageni, uko basora abageni, uko batwikurura, uko bakora umugigwa w'umuganuro. Uyu munsi barabikuye umuganuro, bahuriyeho Abarundi bose bakazana ivyo kurya bivuye hirya no hino. Mbere bari bafise uruvyino, abakeka ko ibuhatari mu Burundi nkuko bahatwaye wihishwa abatanzania bahabahaye, ko ntaho babahaye ntabazogumana. Nuko bari bafise uruvyino ruvuga ngo umuganura wagwijwe n'ibivuye ibuha. Byari mu ruvyino, abakera barabizi, canke abaganira n'abakera muzovyumva. Aro nkavuga yuko hariho umuco watakaye. Gutwikurura batwikurura heze indwi canke indwi zibiri, harimwo ubutumwa batanga. Uyu munsi batwikurura batitwikiriye, bakiri muri ubwo bugeni. Abavyeyi tukubona tugahora, leta ibona igahora, hanyuma leta ikavanga ifise ministeri y'imico kama. Iye mico kama kandi bayica ibona ntigarure. Hanyuma harakaje uho ibara ryaraguye, abahungu basigaye batera ivi ngo bapfukamiye abakobwa kugira ngo babarongore. Ibi bintu ni ibara. Imana yatanze inshingano, responsabilité ku bagabo kugira ngo tube imitwe y'imiryango. None urapfukamye, umutwe ugize umugore ugomba gutwara, kandi umuhaye inshingano zawe ari wari ugomba kuzikora wewe Imana yazihaye. None urwo rugo ruzomera gute? Niyo mpamvu hatango zikimera kabiri, turakwiye guhindura Abarundi cyangwa muri kano karere tukamira, hakagaruka imico myiza. Hariho ico bita kuvuza imiti ya gakondo. Imiti ya gakondo vyamye kuva kera. Uyu munsi mu leta ya kano karere no mu Burundi hari abavuza imiti ya gakondo baronka impusha, ariko baribagira. Uwo twaganiriye yambwiye ko iyo miti gakondo bayikoresha no mu kuvura abantu barozwe. Bivuze ko uburozi buriho naho amaleta atabwemera. Mbega ko umuntu akubwira ko azokwica cyangwa azokwicira umuntu akataka kamwica, no kuvuga yuko bikwiye ko ikintu cyose kiriho kigira amategeko akigenga. Abo bantu nimba vy'ukuri botohoza bikaboneka ko ari mwe abarozi, nibabamire bakora ikigo cyo kubigishirizamwo imico yo gukundana no kubana n'abandi, kugira ngo bare kwama batuntuje imitima bakenesha abandi babaroga, kuko uburozi burahari. Uburozi burahari, utabwemera nuko atarabubona, nutarabubona sinabwifurije kububona, ariko burahari. Ikibabaje no umuntu akubwira ko yakugirira nabi mu buryo bw'uburozi, ukaguma umubona atacuri mumugire. Icyanyuma ngomba kusozerera ko ni cerekeranye n'uburongozi dukeneye muri kano karere. Uburongozi buhari nabwo buratubesha, buratubesha iterambere budashoboka nkuko nabivuze, sindahagaruka. Ariko uburongozi dukeneye n'uburongozi bwitaho ineza abanyagihugu, n'uburongozi butora inyishu z'ibibazo by'abanyagihugu, n'uburongozi bwiyumvirira kazoza karamvye abanyagihugu babo. Uyu munsi rero nagenda babwira yuko mu Burundi cyangwa muri kano karere hariho abashakashatsi bamaze kuvuga yuko hagiye kwaduka ibahari izotandukanya Afrika, kandi ibimenyetso byayo bimaze gukomera cyane cyane mu buraruko. Hariya za Ethiopia, za Uganda hari imigaga imaze kuboneka. Tushingiye kuho bavuga bizoca n'ibirunga bihari muri kano karere bizoshika mu Burundi. Mbega ubutegetsi bw'u Burundi bwo hari ico buriko burakora kubijanye n'inkengera y'ikiyaga? Sinibaza. Ivyo byose ni ibintu Abarundi bari bakwiye kubabaza, bakababaza bati mbega ko muturongoye mutegekanye iki mu gihe ibahari yo kwaduka muri kano karere kacu? Mbega ubutunzi buzwa bwifashe gute? Mbega aya mazu dufise bizogenda gute? Muzoshira hehe abantu baba hano mu gisagara n'ibindi? Nkabibutsa nti muri iki gitabo hari ikintu nashizemwo ko
kera uwishe imbwa yari afise ibihano kandi ibihano bidahera, ariko uyu munsi bigwa barica abantu. Akarorero ko umuntu yishe imbwa, itegeko ryamuhana ryamuca amande, atanze amande ntivyahereraho. Ayo mande yayahawe uwo yiciye imbwa, noneho uwo yiciye imbwa abonye abahigi bavuye guhiga yaca asubirayo kuwo yamwiciye imbwa, kandi ntiyavaho ataca muhaye. Aho rero abakurambere batubwira ko yamuha inka, impene canke intama canke inkoko bivanye n'ubutunzi afise. Ariko kuyu munsi abantu kwica umuntu biborohera gusumba kwica imbwa, ni icyaha gihera ihibambewe. Uwishe umuntu uretse ko atamuhora agira mu mutima, amenye ko azocibwa urubanza bitewe canke bitebuke. Hanyuma nkangurira abarundi b'umutima bemeye ko tuvuga ukuri kukaja habona, tukamira abanyakibi n'abicanyi. Mube hafi abarundi, tugomba kubaho umuti w'urukingo. Urukingo batemeye kunywa neza, tubafate akajiginya, tubaramize. Uwo muti ni wabavura, ni wabakingira kwicana n'amacakubiri, ukabakuramwe amacakubiri, tuzobaha amahoro, tuzogira iterambere. Niyo mpamvu mvuze ko batemeye gufata urukingo vuba ku neza, tuzobaramiza turubahe ku nguvu, hako bapfa baduhitaniye n'abacu. Nkabashimira rero abantu mwese muvyumvirije, ndabararikira kurondera ibi bitabo kuko biraboneka. Iki gitabo ni byiza ko umuntu agitunga, akamenya umuryango wiwe, abo basangiye umuryango muri kano karere, amenye ko ejo niyumva bariko bica abanyamurenge hariya, amenye ko bariko bica bene wabo. Ibyo buto n'ubututsi navuze batabihari, nitwavuga abahutu canke abatutsi tuzoba tuvuze ivy'imbere y'abakoroni, ntabwo tuzoba tuvuze ubwoko. Uronse kijya gitabo c'umugera w'ikinyoma wica mu karere k'ibiyaga binini ntiwogezaho. Ushaka n'iki gitabo cakahise ku Burundi kanyegejwe, ukagisoma ukagitunga mu muryango, kuko naco kirimwo ibintu byinshi bikomeye. Niho habonekamo inkomoko y'ubwami bw'u Burundi, habonekamwo ibijanye nuko atabwoko bw'abahutu bubaho n'abatutsi atari ubwoko, bikabonekamwo ingene abakoroni batubeshe n'ingene batubivyemwo amacakubiri, umugera w'amacakubiri, ayo macakubiri akavamo genocide n'ibindi. Rero nibaza ko gutunga ibi bitabo byose uko ari bibiri niteka ku murundi wese, niteka ku muntu aba muri kano karere, kubera ko niho hari ukuri kw'ibijanye n'abantu baba hano mu karere, atahandi na hamwe woshobora kubibona, nta na hamwe, kuko ntibabivuga. Kandi kutabivuga ntibivuze ko atavyo bazi, barabizi, ariko n'ubu batinya kuvuga ukuri. Rero ikinyoma kiranyaruka ariko ntigisiga ukuri, kandi ikinyoma iyo cishize hejuru canke kikavugwa n'abantu benshi ntikigera gihinduka ukuri n'umunsi n'umwe. Iyo ibambewe icyaha, ibihano by'icyaha ntibihinduka ngo nuko icyaha cyakozwe n'abantu benshi. Nkababwira rero yuko ibijanye n'ubutegetsi bwa Gitega bukwiye kwikubita gashi abarundi, mukabakebura, mukabibutsa ibiza bihora bibera ngaha mu Burundi. Mumaze iminsi mubona imisozi inyerera ikikubita muri Tanganyika, ikazimanga, igatwara ingo, igatwara imirima y'abantu. Mumaze kubona ko Tanganyika ruduga rukagenda rugaja mu Gatumba, rugiye mu Gatumba abanyagihugu bakabura aho baba, bagahunga, bagaturatura. Ibyo byose leta ntakibikorako. Nagira ngo ndabibutse yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964 amazi ya Tanganyika yagera harya hari CCIB, haruguru ya RTNB, niho amazi ya Tanganyika yari. Asiatique, Ziamete, amazi yarahari, nta nzu nimwe yari ihari, nta biti, nta misozi. Rero nkabwira abarundi ko ivyo babahenda ngo barabakunda, bafite imigabo n'imigambi myiza, nyaboneka mubasabe kugira ngo bagire ingingo bafata zo kurinda iyi myuzurire. Ejo bundi mwumvise mu Rwanda haje imyuzurire ihitana abantu batari bake, haboneka amarira. Muri Kongo
abarenga ibihumbi 5 baburiwe irengero vyaravuzwe n'uyu munsi ari batarabona irengero. Rero uravye ibirunga biri kuri iyo nzira nyene bavuga ko Osea izocamwo izogabanyamwo Afrika inshuro 2 canke 3. Iyo birunga nta myaka 3 iheze yiroga gusuka abantu barahunga n'uyu munsi migagira cyariho iva ukirunga ikajana harehare cyane mu gisagara. Rero nkavuga ko ivyo byose nibimenyetso vyerekana yuko leta yari ikwiye kwiyumvira ibijanye n'ibidukikije ikarinda umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo mu gutegura kubakingira. Aho rero mu gutegura kubakingira nuko bagomba kubahiriza amazi ahaca kaja kugerera kure yayo, hanyuma bagahimiriza yuko ibikorwa bikorerwa ku mazi byo bikorwa abantu batabamo batobahombye nk'ivy'ubucuruzi byo kwinezereza bikaba byo bahashira, ariko ntibagume bashiraho abantu ngo bahabe bahavyariye barondokere, kandi ayo mazi canke ivyo biza bizoshobora kuduhitana bikatugirira nabi. Nkaba rero mwese ndabashimiye, ndabatera intege yo gukora ibishoboka byose mugasoma ibi bitabo, ndetse abakiri bato ndabasaba mwandike mubeshuze abantu bize canke banditse ibitabo imbere yacu, kubera barabeshe baratubeshe barababeshe mu ishuri nabo baratubesha mu kwandika. Rero twigishwa ibyo batubeshe. Uyu munsi ishure mu Burundi kahise bakubwiye ko ubwami bwavuye mu kirere mu ijuru, ko bwavuye ibuha epfo, ko bwavuye ruguru, kandi igitabo kirahari. Baracabandanya babesha. Barabesha iki kukuri kwamaze kuza? Nimwanke ko bababesha, mubabwire muti kuki mutotohoza ibintu murabe ko ari byo, mutwigisha ibiri byo muri gutubesha. Abakiri bato ndabararika ndabatera intege, yewe nabazoshaka ko tubafasha tuzobafasha, ariko ni mwandike ku mateka y'u Burundi, mwandike ku kuri kw'ivyabaye muri kano karere, ndetse nabo mu bindi bihugu tuhana imbi batumva nibandike. Abazoshaka ko tubafasha tuzobafasha kugira ngo ibitabo byabo bisohoke bitabavunye, kuko nanone abafise amazu y'amacapiro cyangwa kwandikiramo ibi bitabo baca amafaranga menshi cyane adashoboka y'ikirenga, bigatuma abantu badashobora kubona ko bashobora kwandika. Ndababwira ko nimwabikora mukadutera kamo tuzokora ibishoboka byose tubafashe kugira ngo ibikorwa muzo mwarakoze bija habona. Nkaba ndoge kubashimira, shimira abazodukurikirana muri kino kiganiro twashikirije cyo kumurika kino gitabo, shimira abazogura kino gitabo kugira ngo kibafashe, gifashe imiryango, gifashe muri kano karere, shimira nabo bose bazobikwiragiza bakabimenyesha abandi. Iyi nkuru ntimuyigumize ko muyiha abandi benshi. Murakoze, mugiraho muba mwubaho na Gahwane.